kuva igihugu gifatiwe ibihano by'ukuri ibijanye n'ubutunzi byaragize ingorane kuko hari imihora myinshi yatuma ubutunzi bwinjira mu gihugu yacizibigwa bijanye n'ingene igihugu caciye kiza kiravugwa nabi abo twadufashanya bose bakidohora aho twadusaba ingurane bakahugara murumva yuko by'ukuri ibijanye n'ubutare byaciye bicumbagira. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Tugize iminsi tubumvisha ibibazo bitandukanye byabajijwe n'abashinga amateka kuvyerekeye ubutare. Mwarumvise ko babajije ibibazo vyinshi kandi bikomeye, ariko ikitameze neza nuko bagiye kubibaza manda yabo iriko irasa nihera. Ariko uko biri kose umuntu yobishima. Rero twarabwiye yuko tuzogaruka ku bice bimwe bimwe vy'inyishu umushikiranganje w'ikiga ca leta yatanze. Tugomba tugaruke tugende buke buke kuri aya majambo yavuze. Twama twababwiye ko ukuri ari kumwe gusa, naho twogomba tukakwirengagiza tugasubira tukakwirengagiza, ibintu biguma bigaruka hahandi nyene. Nico gituma bavuga ngo ukuri kurateba, ariko umunsi umwe kurigaragaza, kurashika ku ntumbero. Umushikiranganje ati ibibazo turimwo, ibibazo vyatewe n'ikiringo ca gatatu canke ibibazo vyavutse mu mwaka wa 2015. Ivyo bibazo vyatumye abo bahora bafashanya na leta y'u Burundi bidohora, igihugu c'u Burundi kivugwa nabi. Gushika n'ubu ivyo bihano u Burundi bwafatiwe biriko biradukora ko mu buryo bumwe n'ubundi, gushika no kwicukugwa ry'ubutare. Ivyo amahera y'agaciro abuze mu Burundi, ivyo ubushomeri bwiyongera, ivyitakaza ry'agaciro k'amahera y'u Burundi, ivy'ibiciro biduga ku munsi, ibijanye n'ibitoro bitaboneka. Ati ivyo rero n'icukugwa ry'ubutare mu Burundi rirashikirwa. Bagenzi, ibi bintu biragoye gutahura, n'ibintu bidatahurwa n'uwari we wese, ariko tugomba tuvyerekane neza. Ndizera neza yuko umurundi wese aza gutahura. Ndabasavye mukurikire neza kino cigwa, kuko kino cigwa kirahambaye gose. Abarundi twese turazi yuko igihugu kiri mu ngorane, kiretse gusa babandi bategwa anestezi, bamwe batabona yuko Burundi bufise ibibazo, bamwe babona yuko Burundi buri mwiterambere, kandi vy'ukuri abarundi tutariko dutera imbere, ahubwo aho gutera imbere tugatera duhenebera, n'ubuzima bukatunanira, bamwe bagata bakomoka. Turavye ibibazo bihari, mwese murebe nta numwe atabona ko ubuzima uno munsi umukozi wa leta canke n'umukozi wari we wese nukuri ubuzima abantu busa n'ubwabananiye. Aha rero nibaza yuko atawovuga ko abarundi bariko baratera imbere kandi ubuzima bwabananiye. Urashobora kubona umugwi w'abantu bariko baraduza amazu, abandi bagura ibintu biriya, bidasigura ko abarundi bari mwiterambere, ahubwo hariho umugwi w'abantu vy'ukuri bariko baratera imbere, mugabo abarundi muri rusange bamerewe nabi cane. Aba rero usanga bariko bariyubakira ivyabo, ni usanga bavuga yuko Uburundi buri ku muvuduko w'iterambere, naho atari vyo. Nagomba rero mutahure canke mwumvirize, mwongere mutahure ukuntu ubutare dufise, naho bwoba bungana gute, budashobora kutugirira akamaro na gatoya, ahubwo mubone yuko buzobandanya bwibwa canke bufasha abantu bamwe bamwe.
biroroshe kubona, ni ibintu vyoroshe kubona cyane, murabitahura. Murabona yuko ingorane nyamukuru dufise ari ikena ry'amafaranga y'agaciro, amadolari. Aka kantu ngoma mbanze ndakabibutse. Kuri marché noire idolari rivunjwa 7,200. Mwibanke nkuru y'igihugu naho ico bita taux officiel idolari rivunjwa 2,876. Mwumve rero bene data aho ivy'ubutare bitangura gupfira. Babandi bimba ubutare, bamwe bimba inzahabu, bimba koruta, bimba kaore n'ibindi. Leta igomba kubagurira izo nzahabu canke ubwo butare kuri yito kuri 2,876. Idolari hariya kuri marché noire rigeze ku 7,200. Murumva yuko biba bigoye ko badandaza ubwo butare barondeye bitoroshe ngo baheze babudandaze kuri iyo beyi leta ivunja ko idolari. Nukuvuga ngo abo bantu babimvye ubwo butare baca bagerageza uko bashoboye kose bakabucisha mu nzira z'ibinywabi. Ni naho muza mwumva ngo amahera yari yitezwe muri leta hinjiye amahera make cyane canke ntayinjiye. Mugabo ugasanga ubutare buva mu gihugu c'u Burundi ni bwinshi cyane, mugabo mu kiga ca leta nta cinjiye. Ibi rero reka muvyumvirize umushikiranganje wenyene ari we ariko aravyivugira. C'ubutare igura navuze yuko ingorane iri hagati ya taux de change kuri marché noire, marché officiel. Rero igiciro leta igura ko uravye ukiravye mu madolari ni igiciro kingana n'ikiba kiri ku isoko mpuzamakungu. Rero ingorane mwumvise ahiri niyo ituma abantu baca rero barashaka gushora mu banki nkuru, bashaka kunyuruza ngo baje kwishorera hanze bigire kuri marché noire aho kuvunja kuri taux officiel. Bantu b'Imana rero namwe mwumvirize, nababwiye taux officiel ya leta ingene ingana ni 2,876. Kuri marché noire naho idolari ni 7,200. Mbwira rero nawe uri umudandaza ingene wo kwifata imbere y'ibiciro bibiri. Rero umuntu aca yibaza ati kubera iki rya dolari rivunjwa kuri make muri berube mugabo likavunjwa menshi kuri marché noire. Murumva yuko biterwa na ryakena ry'amafaranga y'agaciro, ryakena ry'amadolari. Abayafise bose bayatwara muri marché noire. Rero tugaruka hahandi ni iki gituma idolari ritaboneka mu Burundi? Mbega ni kubera iki tutokemura ibibazo bituma idolari ritaboneka mu Burundi kugira ngo amadolari asubire aboneke mu Burundi? Voilà, mwumviritse bose barabona kabisa yuko dufise ikibazo gikomeye cyo gukena idolari. None nyakubahwa mushikiranganje, iyo ngorane yotorega umuti gute ko wumva ko imyidogi hari kandi boneka? Mwumva yotorega umuti gute? Voilà, ingorane bantu b'Imana iriho kandi ikomeye. Iyo ngorane iratugiriye nabi gose. Reka mwumve inyishu umushikiranganje yatanze. Murakoze kuba wa jega cyambere cy'umukuru n'amashinga amateka y'u Burundi. Inyishu yongorane umuti wayo icyo leta iri kirakora nukushiraho ivyotuma iyo gap nuvuga ubudasa hagati ya marché noire na marché officiel ivaho. Nivyo bikorwa leta iri kirakora. Sino cyamvuga ngo biko kuko urumva hariho bimwe bitarinda kuvugwa yo urumva yuko namwe murabyumva namwebwe yuko yabuze inyishu kameme. Abazi kuraba ibintu n'ibindi bacaye bibona barabona yuko umushikiranganje ngaha atanyishu yarafise naho tutovyemera ibibazo vyovyo biriho.
iyo ingingo zimwe zimwe ziba ziko zirategurwa umuntu ngaca azivugira habona mugabo kugira ngo iyo ngorane have nuko marché noir ivaho hagasigara marché officiel gusa rero ivyo leta ikategurwa nuko marché parallèle ivaho tukagira to imwe nkuko byari biri imbere y'ibihumbi 2015. Voilà, aha rero ikibazo gica kivyuka niki. Mwese murazi yuko imbere y'ibihumbi 2015 Uburundi bwafashanya neza n'amakungu, imiryango ntiyari bwugagwe, amadolari basha yari isuka, nta bihano vyariho, ariko aho hamaze kuzira ibihumbi 2015 ibwirizwa shingiro rikarengwa hakaza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Ivyo bintu murazi yuko vyateye ingorane, abahora bafasha Uburundi bakidohora bagasaba leta y'u Burundi ko habaho ibiganiro, izo ngorane zose zikaganirwa hanyuma ibintu bigasubira ku murongo. Leta y'u Burundi nayo murazi neza yuko yabakinye makinasi. Voilà, bakaja mu biganiro bikanka, leta y'u Burundi ikagira agakino, ikagira iti jewe nzokwimenya ni mundeke naho tutazoba turi kumwe na mwebwe. Abandi nabo bati okay. Ico gihe nta ngorane nimwe yabihari. Yo todo shanje ari imwe nta ngorane nimwe ishobora kubaho. Muga todo shanje ari zibiri zitatu hagoma ari ngorane. Aha rero umuntu yoca yibaza ati none iyo strategy leta yo bigomba gukoresha gamana yanje kugira ngo ifute marché noir, iryo dolari rikoroke rive ku 7,200 rije ku 2,876. Iyo strategy uwo musitarateje azobikora gute? Aha rero ni hamwe duca tugaruka kuri wa muhinga w'umufaransa mu by'ubutunzi uyitwa George Elgozi. Aravuga ati ahari ingorane ya politiki nta muti na mutoya upfa warabonetse mu by'ubutunzi. Un problème politique est un problème économique sans solution. Aha rero naho ugomba ukazana abahinga bamwe bamenetse mu by'ubutunzi, bamwe ba Benjamin Franklin, aba nibo tuzi yuko bari barakamanikiwe mu by'ubutunzi, nibo pfa barateje imbere igihugu mu gihe gifise ibibazo vya politike. Mu gihe abarundi tutarakora ikintu kandi tuguma twirengagiza ico kintu, nama nakivuze ngasubira nkakivuga, ico kintu nta kindi atari ukwicisha bugufi twebwe abarundi tukemera tugasubiza hamwe. Iyo niyo nzira yonyene izotuma twinjira mu iterambere rirama. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. 10 nuko leta yofata ingingo zihuta cyane kubijanye na reconciliation nationale, nukuvuga kunywanisha abarundi. Ivyo byose nibaza ko byoba nk'amateme yovugwa muri ya conference nationale mpeje kuvuga. Umukuru w'igihugu abishire mu ngiro mu maguru mashasha, kuko kuguma tubumva ngo hari abantu ibihumbi amajana bari mu mahanga, miliyoni ibihumbi bingahe bafunzwe, abantu bashizwe ko bimwe bita mandadare. Ivyo bintu cyo bifasha Uburundi nukuri nta kintu na kimwe bifasha, nuko create kimwe ariko ndavuga l'environnement favorable kugira ngo tuje mu iterambere. Erega ibi bintu navuze, mwumvise ko navuze ku bintu ngo bare préalable biri mu bintu bituma iyi mbono itazoja mu ngiro. Ndabarahiye baca umugani ngo ibuye ryagawe n'abubatsi niryo basanze rigumya imfuruka, niryo rigumya imfuruka. Nukuvuga ngo tugombe turirimbe, dushire mu gahogo, tugombe dushire mu masede, tugombe dushire mu mahoparere, tuvuga ivyimbona kazoza imeze gute 2040 2060. Ivyo bizoguma ruririmbo mu gihe abarundi tutaraca bugufi. Mu yandi majambo ngo tugire imitima imenetse, ngo tuganire, duharirane,
dusubize hamwe hanyuma tubone kubaha igihugu cacu. Ivyo bitabaye utwigoro twose tuzokorwa buzoba ari ubusa. Donc, je disais que la bonne gouvernance, le leadership et la mobilisation du peuple, c'est très important. Donc si on ne fait pas de l'émergence une cause nationale, si tous les Burundais ne sont pas impliqués, bien sûr ça ne marchera jamais. Donc il faut une volonté politique, mais aussi, plus important, une volonté populaire. Oh, arakavuga neza gabasha. Uyu niwe leta yari yatumiye kugira ngo aze gutanga inyigisho z'ukuntu Burundi bwoba bwifashe mu mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060. Aravuga ati kugira ngo ivyo bintu bikunde hategerezwa kubaho ubushake bwa politiki, ico yise la volonté politique. Ati hategerezwa kubaho uburongozi bwiza, uburongozi bushira hamwe abarundi bose. Ati abarundi bose ico gikorwa batariko baragikorera hamwe, ivyo vyimbona kazoza ntivyopfa vyarakunze. Voilà, ntimwumva ko avuze ibihuriranye na bimwe Rufyiri yaravuze. Rufyiri avuze ati Uburundi bugifise abarundi bihumbi n'ibihumbagiza biri nyuma y'igihugu b'impunzi. Ati ibintu bikazopfa bikunze ndabarahi. Nawe ati sano marshera jamais abarundi bose batabirimo. Si tous les Burundais ne sont pas impliqués, bien sûr ça ne marchera jamais. Mana yanje, ndakeneye abantu bizi igifaransa neza badusigurira aka kantu. Muri make ati ntibizopfa byarakunze. Mwibuke, uyu n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi. Dutegereza kuraba ingene ibijanye na cohesion. Aka kahise nibi vya 2015. Ntidushobora kuguma ibi kahise ni vya 2015 bibandanya bivugwa abantu mengo bariko bararaba nayingwe bitegeza guhera. Muri uwo mugwi iciba kiro kirigwa ni ivyo ngo 2015 bashatse bagize gutanke ivya kera bidahera bitegeza gufata intumbero bikanye. Mwumve ntawe mumuzi ibi ntibisa na bya bindi. La date, l'échéance de 2040, c'est un petit peu ambitieux. Je pense qu'on aura besoin un peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'instabilité politique. Si on arrive à résoudre le problème de stabilité politique, je pense qu'on ira plus vite. Si on arrive à stabiliser le Burundi politiquement parlant, je pense que peut-être même 2040, on y arrivera aussi. Mais je crois que ça demande du temps, le dialogue national. Surtout, il faut faire un travail de réconciliation, je pense, pour prévenir les risques d'instabilité sociale ou politique par la suite. Ebwe mwize ibi farasa mwavyumvise ibi nivyi wanyu mu nkundire nsigurira abanyeshuri banje badatahura ibi birimi vyanyu. Umugabo aragize ati mvuze ibintu vya 2040 hariya ko igihugu c'u Burundi coba cifashe mu 2060 kiba giteye imbere ati noba nshikuje kabisa. Atuko no gushikuza mu gihe Burundi bugifise ingorane za politiki. Ati mugabo ingorane za politiki zotorega umuti. Hakabaho ibiganiro, hakabaho reconciliation nationale, hakabaho gusubiza hamwe. Ati ico gihe Uburundi bwoca bugendera ku muvuduko w'iterambere wo ku rwego rwo hejuru. Ati rero ibi byo gusubiza hamwe murumva yuko bisaba kanya kandi ni ibintu nyamukuru. Ati kandi ivyo bikozwe koba ari no kwirinda kugira ngo ibindi bintu ntibizoshikire Uburundi. Bara murumvise ko abantu batatu bagarutse ku kintu kimwe. Iki rero twacanka twacemera ni wacumva kikagusesema kikagirane ubu ni wo muti uku niko kuri iki nico kizotuma Burundi bukira. Ejo kumva umuntu ariko arakuririmbira ngo imbono y'u Burundi mu 2040 mu 2060 uzumenye yuko ariko arakubesha iki kintu tuvuze ngaha kidakozwe. Uwazoba ari umupfunga kiwani yigombera ivyuzuza inda yiwe gusa. Rero ivyo leta irategura nuko iyo marché noire ivaho. Inyene ivaho rero ni ingingo ziba ziko zirapangwa sivyo no cangira ngo ntangaza hano muri muno mwanya sinzi ko mu binyemerera. Hari munkundiye yakoba murongoye ibikorwa by'ino munsi icegera ca mbere
ego murashobora kubandanya Ego, cyane murakoze. cyane ko muvuze ko hariho ibiriko birakogwa Ego. turabirindira yego ego murashobora kubandanya. mwumvise aya majambo ingene bayavuganye wego turavyemeye ngo mugabo ngo igikuru nuko ngo tubwiye ko hari ivyo muriko murakora murabona yuko atanze mu gutanga inyishu inyishu ati ni gukuraho marishe noire voilà ni ukuvuga ngo ibeyi yo kuri marishe noire bayikureho erega ibeyi yo kuri marishe noire ni nini iguma yiyongera kubera ifaranga ry'uburundi riko rirata agaciro none hamwe boyifuta bakayikuraho mbega rya faranga ry'uburundi ryoca rihagarara guta agaciro iyi avuze mwe murumva yuko yoba inyishu nibaza yuko mwayumvise twayivuze hariya guhagarika marishe noire nahejo boca bavuga bati marishe noire turayihagaritse turayifuse niveho idolare mwibaza ko ryoca riboneka bofuma bahungira muri Kongo bakagira bati okay umuntu akeneye kuvunjisha idolare azodusange muri Kongo voilà kugira ngo amafaranga asubire uko yari imbere y'ibihumbi 2015 nuko ya madolare asubira kuboneka none ico kintu cotuma amadolari asubira kuboneka coba igiki Burundi kuko igihugu gifise impunzi nk'izo dufise ubu kugira ngo izotekane bizogora ivyo biganiro vyotuma aba bakaboko babaye ndanze batuzwa ibiganiro vyotuma amafaranga y'agaciro twabuze aboneka abantu bagashobora kurangura ibintu hanze hano harakenya ibintu byinshi faranga ry'u Burundi riko rirata agaciro ku buryo butumvikana budasanzwe ivyo byose habaye ibiganiro nivyo byo kwihwezwa bigatuma haba amahoro n'umutekano kuri bose mu gihugu butungane kuri bose mu gihugu amashuri agatera imbere ibitaro bigatera imbere abaganga abarimu abasirikare abapolisi abarimya aborozi eka bo bose abikorera utwabo bakumva yuko batekanye bakumva yuko imirimo barimwo yubashwe kandi yubahirijwe intambara rero zitegerezwa guhagarara hashigwa imbere ibiganiro byonyene nivyo bishobora kubaka igihugu kuko niyo abantu bagwanye barura gusubira kuja hamwe intambara ihagaze iheze bakaganira rero bivuyemwo ingene byoja mu ngiro ariko ivyo bikaba igihugu catabagaye abantu bapfuye abantu bangaye abantu bapfunzwe tunganye igihugu ryasanzaye ibimabi yose yashikiye igihugu n'abanyagihugu aha nabaretse ubusugize kane ati ibiganiro niyo vyotuma ya madolari aboneka ivyo yavuze ni vyinshi mwavyumvise aha ndababwirega abantu b'Imana hazogera umunsi ukuri kurusha ingufu ikinyoma aha ndababwire hazogera umunsi ukuri kuzohagarara ntikuvuguruzwe n'ikintu na kimwe hazogera umunsi abantu bitwaza inda zabo gusa babura ico bavuga hazobaho umunsi abantu bahagararira ukuri baharanira ukuri abantu baharanira ubutungane abantu baharanira amahoro abantu baharanira ineza y'igihugu c'u Burundi baje hamwe bagira urunani maze ukuri gutsinde ikinyoma umwiza utsindwe n'umuco je ndizera yuko umurundi wese atasinzikajwe na kimwe twama twita anesthesi umuntu wese atasinzirijwe yatahuye ikicigwa ibindi vyose atari ibi nkinyishu ivyo buzoba ari ubupfunga kiwani umuntu azoguhenda ngo igihugu c'u Burundi kigiye gutera imbere kubera ubutare mwumvise yuko bidashoboka kubera izi ngorane nyene mwumvise ko naho twogira ubutara amatoni n'amatoni udashobora kutugirira ikimazi kubera izi ngorane mwumvise ingene bizunguruka hanyuma umuntu mutoya akaba ari waguma hagwa babandi nabo bari hariya akaba ari waguma bironkera inyungu gusa wewe ngoboya ngo ntihabe ibiganiro wewe ukabura umunyu ukabura isukari ukabura ico wiyorosa ukagomba komoka uri kurarondera iyo womokera mugabo wundi nawe aguma yinywera amashampanyi hariya aguma yinywera umuvinyu voilà abo bagi ibiganiro ingaruka mbi biragoye yuko zizobashikira mugabo umuntu mutoya ingaruka mbi zose zizogwa kuri we
umuntu wese muzokumva agwanya icyitwa ibiganiro muze mumenye yuko uwo muntu ari umwansi w'igihugu cy'u Burundi, uwo muntu ni umwansi w'abarundi. Naho bica bihindukira jewe ngaca mfatwa nk'abansi b'igihugu, je ndibaza yuko nabo baba babivuze akaba kagiyeyo koko kaba kagiyeyo. Imbeba yarahiye kumurize ati kangiyemwo. Hari abandi bantu rero batoye iyindi sisiteme tuvuze ngo ibiganiro baca batubrokesha ngo muriko muvuga ibintu by'amagaburanyama mugomba dusubire mu magaburanyama. Aha rero oya tuvuze ibiganiro ntibisigura amagaburanyama, nibaye bareka guhenda abantu. Tuvuze ibiganiro tuvuga kwicara hamwe tukavugana ingorane zisanzwe ziduhanze tukava ngaho tuzitoreye umuti, nta kindi. Pani si ibintu by'amagaburanyama oya. Ngo dusabe dushimitse leta y'u Burundi itanguza ibiganiro mu gihugu, ibiganiro bihuza abarundi bose ku bisata byose by'igihugu, si ibiganiro bijanye n'ibibanza abantu barimo. Ibyo biganiro ntihagire umuntu azovyitaba bijanye n'abashaka kuja kumushikiranganje, kuja kumwa buramatari, kuja kuba musanire. Ibyo si ibiganiro umuntu azobisaba cyangwa birondere mu zindi nzira. Ibiganiro twipfuza sivyo, ni ibiganiro byubahiriza izo nkingi zine mbejeje gushikiriza zotuma tantambara isubira kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, byotuma ibiganiro atabantu bosubira guhunga igihugu cy'u Burundi, kuko igihugu gifise impunzi nk'izo dufise ubu kugira ngo izotekane bizogora. Ivyo biganiro vyotuma aba bakaboko babaye ndanze batuzwa. Ibiganiro vyotuma amafaranga y'agaciro twabuze aboneka, abantu bagashobora kurangura ibintu hanze. Hano harakenya ibintu byinshi, faranga y'u Burundi riko rirata agaciro ku buryo butumvikana budasanzwe. Ivyo byose habaye ibiganiro nivyo byo kwihwezwa, bigatuma haba amahoro n'umutekano kuri bose mu gihugu, butungane kuri bose mu gihugu, amashuri agatera imbere, ibitaro bigatera imbere, abaganga, abarimu, abasirikare, abapolisi. Nibaza yuko muronse umuco w'ibiganiro bikenewe ivyo ari byo. Tuvuze ibiganiro ntihagire umuntu azosubira kutwumva nabi ngo turiko tuvuga amagaburanyama oya. Uyo muntu muze mumenye yuko ari umuntu atipfuriza neza igihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero hari ingorane tubanze tuzemere, hanyuma duce bugufi twicarane tuzitorera umuti. Ivyo nivyo bizoturanga ko twebwe abarundi turi abantu b'abashinga ntahe, abantu b'ubuntu, abantu biyubaha, abantu b'inyankamugayo. Sagaseshe rumuri kuko kuva igihugu gifatiwe ibihano by'ukuri ibijanye n'ubutunzi byaragize ingorane, kuko hari imihora myinshi yatuma ubutunzi bwinjira mu gihugu yacizibigwa bijanye n'ingene igihugu caciye kiza kiravugwa nabi. Abo twadufashanya bose bakidohora, aho twadusaba ingurane bakahugara. Murumva yuko by'ukuri ibijanye n'ubutare byaciye bicumbagira. Rero ku bijanye na budget d'austérité rero le plan de sortie iyi crise ubu muri leta hari ama reforme ariko araba ayo nyine murayazi ku bijanye no gusubiramwo neza itunganywa y'ubutunzi bw'igihugu, haba mu bushiranganje bw'igega ca leta no mu banki nkuru y'igihugu, naho nyene hariho impinduka ziriko ziraba. Reka nsozerere hamwe natangurira. Un problème politique est un problème économique sans solution. Atahari ingorane ya politike nta nyishu nimwe y'ibibazo by'ubutunzi ishobora kuboneka. Hari umuntu abibona ukundi, hari umuntu abona yuko Uburundi bwoshobora gutera imbere bukaba igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Ivyo twavuze ngaho bidakozwe. Hari umuntu abibona ukundi, hari umuntu yo abona yuko iki kibazo ca politike kitavuye mu nzira Uburundi bwoshobora kwiteza imbere. Sinibaza ko ariho, naho vyokogwa ibizoba biriko biraba ntazoba riterambere rya bose. Mwumvise yuko uko ibintu biteba ariko kakagwi kaguma gatunga, kaguma kitungira, mugabo abandi ndabo benshi bakabandanya bakena, bakagera aho ubuzima bwanka. Kakagwi k'abantu nabo biryoherewe
binezereza bagendera mu mamodoka meza meza bubaka inzu nziza nziza abandi nabo barushe bakomoka. Ibi vyigwa rero turizeye neza yuko biriko birabugurura mukabona aho ibintu bipfira, mukabona n'inyishu, mukabona n'inyishu z'ivyo bibazo biduhanamiye. Kugira ngo rero ibi bintu tudondaguye vyose bije mu ngiro nuko abarundi baharanira ukuri, abarundi bashigikiye ukuri, twese tuzofatana tukavuga duti ubu tugomba dushigikira ukuri, nayo ahari ubumwe vyose birashoboka. Mwibuke iri jambo Bibiliya ivuga ngo hahiriwe abaharanira ukuri, hahiriwe abaharanira ubutungane. Uko kuri niko kuzotuma igihugu c'u Burundi igikira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazomenya ukuri, ukuri nako kubahe kwidegemvya. Abarundi vy'ukuri turakeneye umwidegemvyo. Reka mvuge nti ntimwibagire kugira subscribe ngo mufyonde no kuri kaga kengeri. Ahasigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.